Ndavyemera ni kuvuga realisation ya mareresi na realisation ya video clip video ya musique nico kimwe. Umurealisateur ashobora kurealiza clip video ashobora no kurealiza film. So haro scenario two turakora ya film igiye kuza atari indicuza ariko yindi film tuko turakora nyene niyo mpamvu twaringa muri location je ndashobora gukora film ndi nyene ndashobora kuyandika nkayikina je ndi nyene ndumuntu umwe. Hello bakunzi bandaha TV ndi atakomeze neza iyo muri hose. Juliana kuri mic cameraman Dosia abatakora subscribe basha turabana tubasaba tunabinginga. Hari abantu mora ba emission mbwa batafunda kajya kengene mufyonde basha muri kutubanira mufyonde please turabinginze hafyonde gusa nta gisabwa ni gufyonda vyonyene hama ubandaro nk'ibiganiro vyacu ku mwanya kandi bimeze neza. Muri uyu mwanya turi kumwe n'umuntu musanzwe umenyere cyane gatuma kanya wenyene ashobora kwidondora. Allo ça va meze neza yego cyane ni umwanya wo kudondora kuri Ndaha TV. So zina ryanje ni Aimable nkuko bizwi nkaba ndi mu realisateur w'amafilme ya mu realisateur ushatse kuvuga umuntu akora iki igaraho muri Ndaha TV batazi igifaransa. So ni umuntu atunganya amareresi atunganya ego utunganya amareresi vyonyene canke hari ibindi bintu usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose? So nubwo buzima bwanje gutunganya amareresi nico kintu nkora cyane kurusha ibindi bintu. Ego hari abantu bakuzi nk'umu director ukora ama clip video uretse amareresi mu cameraman ivyo vyo bite ntuvyemera? So ndavyemera ni kuvuga realisation ya mareresi na realisation ya video clip video ya musique nico kimwe. Umurealisateur ashobora kurealiza clip video ashobora no kurealiza film. Bose n'aba director babita aba director mu Congereza ariko mu Gifaransa bita aba realisateur. Aba realisateur ego hari abantu bakuzi nk'umu acteur akisanzwe akinavyeho bite ntuvyemera akazi kawe? Yo mu buzima bwa cinematography ndaburimwo bwose ndumu cameraman ndumu auditeur ndumu umwanditsi ndumu realisateur ndumu acteur kuvuga ibintu byinshi usanga bingwako. On veut multi service de what? Multi job. Nibwo buzima bwanje bwa cinematography. Ego cyane. Aimable ni director muramenyere cyane tugusanze ngaha muri rupango mwe ko murakora iki? So haro scenario two turakora ya film igiye kuza atari indicuza ariko yindi film tuko turakora nyene niyo mpamvu twaringa muri location tuko turakora nibwo buzima tubayemo dukora imisi yose. Ego muri uyu mwanya ukora nk'umu cameraman cyangwa ukora nk'umu acteur aha tugusanze? Muri kano kanya nariko ndafata amashusho nari mu cameraman. Ego cyane. Aimable ushaka kumenya umwuga wawe utanguye ryari ni ntambamye zibona muri ako kazi kiwa gusa ukora ibintu byinshi birakorohera bimeze gute nka Aimable turi kumwe ngaha? So je nko kina filme numva ati nabitanguye nkiri umwana mutoya cyane nabyisanzemwo dutangura kwanza muri site dukina n'abana bagenzanje bimwe by'amasase kurasana iki twarakina ariko sinari nzi ko bishobora gukomera nkaba mu kinyo filme ya sinari nzi ko bishobora gukomera ariko kuba kijya gihe narakina bakina tugwana iki ni kuvuga yari iyo nzira yo gushika ino munsi ni kuvuga sinokubwira ngo natanguye gukina filme ngo natanguye vya film uyu munsi uyu n'uyu ariko nabitanguye kuva kera ariko kubyisangamo neza na neza nabyisanzemo muri 2007 uko. Niyo washaka kujya kuri terrain uratangura ukansi vraiment ni tala yiwanje ndatanguye kujya imbere ya kamera nkakora filme ico gihe nakoze ndumu kinyasanzwe nyene ndactinga nyene ndabona ko ibi bintu nshobora kubibamwo. Nyuma yaho niho natanguye kuza ndigisha ibindi bitandukanye nko gufata amashusho kubyakora ibintu nk'ivyo. Ego cyane. Tutarashika kure ku munsi wejo twarabonye ama post atandukanye ku ma stats atandukanye ya filme uri kuri affiche
kuri filime Ndicuza niko mwayise ndibaza ni Ndicuza ego avant narabonye undi muntu aposta yandika ko iri ku isoko ivyo byo bite so byukuri iri ku isoko rya filime kuko uravye twe dufise nuzeye production yitwa Zira Film 257 ni kuvuga iyo production yacu ifise ibikorwa byinshi n'ibikorwa biri ku isoko si Ndicuza gusa hariho n'ibindi bikorwa biri ku isoko ni kuvuga turahamagariye uwo ari we wese yifuza kuba muri ubu buzima baraba musicien bifuza ama lyrics nimbara abakinyi ba filme bifuza ama script turandika tukongera tukanaziproduce kubera ikino njya filme mutashimye kuyiposta kuri Zira Filme kuri urubuga rwanyu mushaka kuyishira ku isoko muyigurisha si kuvuga ngo nitwashimye kuri posta kuri Zira Film 257 oya tuzoyiposta nibi twaramuka tubona ko amafaranga turiko turayisaba ko batayaduhaye nimba atari banga muyishaka kwanga so ndibaza uyishaka yoza inbox uruba muvuga napa nagira ngo musize kintu kuko ni kontra urumva ni kontra kuko uyiguze nka wewe cha tuvugana none urayiguze amafaranga uzoyigira promotion ingana gute n'ivyo kuno ni kuvuga ni kontra yagutse reverse kuvuga irimo ibintu byinshi nivyo rero byo kuganira kandi ibyo tuganira byose bifise agaciro kabyo havuye kwibi ja kuri amafaranga hagiye kwibi ja kuri amafaranga ya bisigura ko muvugana umuntu hagati wanyu ukuntu iyo filime izopostwa canke no kubagira promoting bashobora no kuyigura ukayigura twayipostinga twebwe kuri nuze yacu kuri channel yacu ariko ukayigura wigiye kuyikoresha ibindi bintu ubwo ati nshaka kuyikoresha ibi nibi nshaka kuyerekana hanaha ukayigura ukayitwara ukayikoresha icyo ushaka bivana na konti ariko nko muyipostinze murakayitereshaje nta kibazo uvuze muyipost ni mutoro nk'umuntu ayibagurira hama mukaca muyiposta umuntu akayitereshaje akayikoresha ibyo ashaka nta kibazo so ni kuvuga kuyitereshaje ashobora kuyitereshaje ariko ntabwo aba ari guteza imbere abandi uri kurahombya abandi nimba ari umurunda nyumva ahubwo bari bakwiye kudufata mu mugongo ibikorwa byacu bakabiproteje bakabiproteje gute ushatse kuvuga iki so ni kwa kundi igikorwa cy'umuntu bakagiha agaciro kuko ashobora gupostinga kuri YouTube ukasanga inyuma y'amasaha 3 rwagipostinze kuri Facebook si byiza byaduca intege nk'abantu turiko turakora twifuza gutera imbere twifuza gushika kure nagira ngo nikorohereze n'abatafise YouTube n'abaje kuri FB barabikorwa vyanyu ntafise sawa so none ujya gipostinze aboroheza gute kandi igikorwa atari gwiyo twebwe tuba tuzi ko igikorwa tugishize aha kubera impamvu izi nizi hazogera ko tugishira kuri Facebook ku mpamvu izi nizi cyo hazogera ko tugishira ku zindi platform ukuntu kubera impamvu izi nizi dukora n'izindi platform tuko turaganira zishobora kuyitora zikayipostinga atari YouTube atari Facebook nk'iyi ibyo byose biracari banga umva musabanga benshi muri Zira Film ego hama turabona ko Emma Blue maze imyaka myinshi uri muri industry umuziki ndundi cyanke yo kuya amaresi ngaha mu Burundi ni ibintu bibona butagenda neza hagati y'abakina amafilme cyanke abacameraman cyanke abantu ba director yani ahantu hose uri mu byo ukora mu byose so cyambere na mbere icyo nosaba kwanza abakunzi ba Ndaha TV nuko dukwiye kwanza gukunda ibyacu tugakunda ibikorwa by'abarundi intambamyi cyange ibibazo byoba biri hano ni kudakunda ibikorwa byacu kuko ibikorwa byacu ko byo babiri kose bwa mbere na mbere uko kiba kimeze kose tumaze kugishiramo urukundo kiratera imbere urukundo ni gute tugiye kubakinyi ba filme hari umukinyi wa filme ashobora kubona wakoze filme akabona ko harimo amaherere agahora urumva icyo umva nta rukundo ruba rurimo
no hago kwegera ubwiye ati mwakwiye gukora aho kuno kugira mushike ahana urumva. Ikindi cya kabiri ni kuri abakinyi twebwe ubwacu urumva, twebwe ubwacu turakwiye gufatana mu mugongo tukamenya ko igikorwa cya Aimable ari canaka igikorwa ciwe ari canaka urumva. Ariko tuvuze ati jewe nzokwigwana ko tusanga bigoye, kuko uravye nka irya cover yandicuza abayipostinze cyane n'abaririmbye abamizisiyeni bayipostinze, abakinyi ba filime bayipostinze ni marugwa kandi bakayibona bakakubwira ati big up, ariko ugasanga kuyipostinga ni ibintu biri simple cyane. Tukiringaho nyine Aimable, eske wowe upostinga cover zanyu ma filime y'abandi? Yego cyane. Tuvuga ko abandi batapostinze cover yiwawe, wowe urashaka gupostinga? Murandana bikora ushima. Ego, sawa shaka kubandana. So ikindi novuga kubijanye n'intambamye ni abarundi bwacu urumva. Navuze ko twokunda ibyacu, ikindi botahura inunuze iyi nzira turimwo ya cinematography, botahura yuko twifuza ko biba ubuzima bwacu, gasanga turagaburiye imiryango yacu ico njo no basaba rero, ico budufasha rero iyo tubasabye location. Par exemple hariho filme nariko ndakora, nari mu director nari mu cameraman muri iyo filme, so turi kuri tele turasaba no location, turiko turakora musi wa mbere musi wa kabiri baca baratu amaze gutangura ko bakiniye mwaje muheba filme byose bigenda gose. So ubwanditsi aho niho buca bukora ko bavuye ngaho ko bimukiye ahandi, ariko urumva babishe histoire baca bimubwira ko mugira sene mwimutse baca kubwanditsi urumva. Ariko izo ni intambamyi duhura, kuko umuntu yateguye location niko bafise impamvu akaza kugusaba location, abafise impamvu yabonye aho hantu ko ho mukorera umuti, we rero hageze aho muhindurira usanga bitari vyiza. Merci beaucoup Aimable. Ndaho dushobora kubandanya emisi gasanga ibaye nk'isinema tuko turakina. Nibaza ko muri film menyereye cyane uri n'umwanditsi, eske no kwandika birakorohera? So jewe ndashobora kwandika. Par exemple ngenda gwa karero, je ndashobora gukora filme ndi jenyene, ndashobora kuyandika nkayikina je ndi jenyene ndi umuntu umwe, nkarealiza nkaheza nkayimontera byose bikasohoka ari filme y'umuntu umwe. Usigura ko atamara menshi uri kuresha kuragira filme ziwa? So muri filme ntibakubesha amafaranga arakora, kandi ari buvyikorera byose. None nk'ubu nshatse kuyikora nk'iyo gwanje ari ibintu usanga binsaba kugura n'ibitambara kugira nze gukroma nishirandi hantu uko urumva amafaranga akora. Ariko wajya wari guhumuka amani wari guhumwanditsi wari guhumu editing urumva umu director urumva ko ataza gukoreshwa. Ariko nibisigura ko ata amafaranga akora arakora, kandi uburyo amafaranga cyo kintu cya mbere gituma ibintu biba byiza. Ho urashaka kwandika umuziki? Lyrics y'umuziki. Apana lyrics kwandika umuntu umuziki kawumuha ati kora umuziki mubwire ukuntu azokore azoririmba. So muri timu yacu turi benshi. Hari ufise iyo role, ariko nivyo buza ko nandika na lyrics y'umuziki. Urumva ariko hariho ubihagazemo cyane. Ego. Ku buryo naje nanditse no mubwira ati nkosorera uraba ko bimeze neza ya. Umva Zira film please de 157 mufise abantu muri group ifise abantu benshi baba role atandukanye. Ya. Harimo abantu benshi, harimo aba musiciens, harimo aba producteurs b'ama audio, ama video, harimo abanditsi ya. Aimable katugushimira. Natwe turabashimiye cyane, kandi nkaba ndabasaba mugire subscribe kuri Ndaha TV. Bakunze wa Ndaha TV kugira subscribe ni byingenzi cyane, kuko niwagira subscribe ukagira
nuko ugafyona kuri kajya gakengeri kari ngaho uca usanga ibiganiro byose bigiye birakogwa ugiye urabironka ku mwanya. Urumva ni ingenzi kuri wewe, ni ingenzi kuri twebwe. Subscribe yawe rero reka dutezanye imbere, tuguhe ibiganiro nawe uduhe subscribe. Hamucugira no kuri Zira Film 257 ugire subscribe, wirabire ya trailer yandicuza film igiye kubashikira vuba. Murakoze. Merci beaucoup. Nkuko babwiye basha sino bisubiramwo kandi nabandi bagira imisi yose mutangwa nabibabwiye subscribe, like, share na comment. Turabakunda gose. Ciao ciao.